botwereka ibi twobona yuko ibintu biriko biraza mu buryo bwiza mu gihe bokwekana gutya ibintu cyo kubona kuko bikiri inyuma gatoyi ariko Alonso ku munsi wejo twarasesanguye imbere y'urukino hagati y'Intamba Murugamba n'igihugu ca Seychelles hariya muri Maroc turavuga tuti ingene biza kugenda turabizi yuko turizeye ko tutagutsinda rukino ariko ibitsindo vyinshi ntawe aravyiteze ariko duhere Alonso kukungene twavuze tuti liste de base mbega yohinduka canke yoguma kwa kundi kuvyabonetse impinduka yarabaye impinduka yarabaye imwe kuri zibiri kuri Girumugisha Jean Claude sivyo hamwe nande uyundi na Yusuf Nyanga atashoboye kugira atashoboye kuba atangura mu kibuga ariko tubona bimwe abandi bakinyi bari bahari bamwe ndetse barabona bati ibintu ko bihindutse turavye kwa Girumugisha Jean Claude urumva yaciye habaye ivyo twavuga Girumugisha yagiye hamwe Erdinya manuka kwa Nyange urumva urabona yuko ugerageje kuraba ntabwo novuga haba hahindutse ikintu kinini uretse yuko nubundi bivanye novuga na system doje cyubona yuko umumenyereza yaraharuye avuga ati no match ni match tutegeza gutembereza umupira tutegeza kuyempoza ntabwo ari match yo kuzibira cyane gose kuzibira hagati reka rero dukina ibintu biri simple ibintu biri simple iyo rero uvuze gukina ibintu biri simple birasaba yuko buri mukinyi wose umushira kuri poste yiwe Donati nkagira umugija Jean Claude Musauza kuca agaruka novuga ku ruhande rwiwe urumva yuko ubushaka yuko nubundi habaho nyene izo attaque nyinshi cyane gose ziba ziri offensive cyane cyangwa iyo mikini bibiri offensive cyane hama ukacugaruka novuga kuri ukubura Nyange ufise Erdinho yagarutse aho urumva yuko bica bimacingana kuko nibwo Erdinho kumbure novuga atoba ari ku rwego rwa Nyange ariko nko kuri match mwene inye iyo absence ya Nyange ntigaragara ntigaragara ari naco gituma ku munsi wejo utigeze ubona ko hanini Nyange yabuze ariko kandi tukabona novuga n'umusaruro mwiza wande wagira umugisha Jean Claude Musauza nivyo byabaye Yves turavye ibi vyabaye Alonso bivuze neza ati nta difference ubonamwo kuko Erdinya vyitwemo neza Girumugisha Jean Claude nitsanzwe hasanzwe akina vyitwamo neza itandukanirano bihari hagati y'ukubona Erdinya ari hari no kubona Girumugisha Jean Claude biba bitandukaniye kuki biba bitanduka ni kimwe twavugejo ni changement iri tactique donc iri ya positionnement Erdinho yakinyemo kari uburyo buri tactique twabibonye Alonso wari uvuga uti dufise umu adversaire aremereye il faut ko wabona ko agomba ko urugamba rwo muri mediane ataruneshwa kandi vyarabaye payant uri kuraraba vraiment nous avons résisté beaucoup imbere ya Côte d'Ivoire rimwe na rimwe mu bice bimwe by'urukino kabona ko natwebwe tuyidomina Côte d'Ivoire yari shwa rero nziza ubona muga iri ya shwa nkuko Alonso yari karabivuga si shwa ya misi yose iyo wabonye Erdinho ari hariya uba witaye byo muri mediane mugabo Erdinho nashobora kuba hariya imisi yose ufise les qualités nka zabamusawo icyo niyo twashoboye kuvuga tuti eske ntiyariho mwaye yukurokonduza iyi 11 byari important kurokonduza les 11 mugabo twari tuzi yuko jewe ejo niyo navuze nti jene nabona Musauza ati Erdinho akagoma kaja no hanze iyo si changement nzoba mvuze ni presque les mêmes choses kuko na 11 ifata Musauza kamwicarika hanze yari surprise kuko mu bakenye bamaze gushinga imizi ubona bari important wabonye n'ivyo atanga mu rukino Alonso na hakina Musauza ari mu bantu tutadebatako Musauza ari mu bantu tutadebatako ngaha turashobora kuvuga tuti nabahe bakenye bamaze kuba pangwa mu Ntamba mu rugamba nibaza ko Musauza yoba arimo Musauza rero kugaruka Erdinho akaza muri mediane cyari ikintu gisanzwe rero harabaye ikintu kiki cyo kuvuga ngo uyu Nyange reka tumuzigame kuko Intamba mu rugamba contre Seychelles zokwikina zokwibako kuko
Nyange urabona n'umuntu akina kuri ho niveau dufise inyungu zo kumuproteja buriya Nyange aje kuvunikira mu match nk'iyi natwe nivyo turyohera urabizi urumva Nyange n'umuntu ageze ahantu kiki no muri iyo Nice bavuga bati harageze ko bamwongeye amasezerano harageze ko ava muri Nice akaja ku rundi gwego nico kino kubice 99 Nyange yova muri Nice aja kumugwi usumba Nice rero il faut ko rimwe na rimwe umuproteja izo mvune Seychelles ni equipe ibaye cyane gose ku buryo ushobora umukocha ashobora kuvuga ati reka ndeserve mon meilleur joueur nka Nyange none ukabuzi yuko umwe mubeza bari batanguye iriya match aza kubisa uwo yakiniye mu kibanza ariwe Msauza wa mwiza ariwe Eldinya gacaza mu mwanya wa Nyange ntaco vyica yaba ava match no muri match twabibonye rero jewe nibaza yuko iyo changement yari tactique iriya ya Eldinyo gukina mu mwanya wa Msauza contre equipe rero Alonso atabyaruro byinshi uza ukina biri simple nkuko wari kurabivuga ukagaruka muri ya identity yawe kuko twamye tuvuga tuti uyu mugabo sangwa ategezwa kugira identity yiwe nivyo byo bitwabonye peut-être kubera umu adversaire shwa kuba aremereye haragenda habu dushanje mutwo dushanje bana bukuru nutwaye nitwo twatundi twugufata nk'aba Eldinyo ukavuga uti yamara confise Nyange parfait hamwe nande muri mediane na bedi sinomwongera ko omwe nka sacrifice Msauza izo ni changement ziri tactique rero ejo kuzana Msauza Eldinyo kaza nga peut-être ukacuruhurira Nyange cyari kintu cumvikana kubwanje rero kuce twamye tuvuga hirya ejo tuvuga yuko yorokonduza les mêmes 11 de départ jembo narico yagize mbona rico yagize kuko kuba Nyange yaje sugutesta uzomusubire ya Burundi oya ni kintu gusa kibe gifise iyo mpamvu jewe mbona iyo mpamvu ko ari atari yinde ari kumureserve uvuga uti nitwomuriska mu match nkizi izo zanise hari naho ziba zabimusavye hari naho amaklebe asaba ati murabona uyu mukinyi ko akunda kuba afise utuvune turasavye nimumukoresha iminota 180 canke na safu y'intambika vyibwiye kuko tutashotse tuvyumva hari ukuntu nyene amakuru nyene ashobora kuvugwa bakireserva nabone ashobora kuba kuko twe twatangura kuko banditse batubwira abamenyesha makuru bari hariya bati hari gihindutse ko Nyange atagitanguye mu kibuga kumbura hari ukuntu yari yiyumvise avuga ati birabaho arashaka kuba yaragize akabazo birabaho ariko kandi ni atakagize dufate ko yarameze neza kuko nta makuru yigeze asohoka avuga yuko Nyange yari kuri bando touche ugize ikibazo nuja kuri bando we ufise ikibazo nuja kuri bando touche je nibaza yuko ari reservation gusa je naje nico nahawe amahigwe peut-être Nice irayabwisha nk'intamba turabasavye nimo mukinisha iminota 180 muri izi nkino zibiri hanyuma cyangwa umumenyereza akavuga ati uyu mukinyi turamukeneye kandi ubwiza bwiwe nuko abanza kuba mwiza hehe muri club dufise match ishobora gutsindwa n'abasigaye reka wewe tugirene uko bafise match ikomeye banyange n'abagatatu bazokina n'abakane na bariko bagwanira kandi uyu n'umukinyi Nice bazokina na Monaco Nice ibimukeneye ko ibintu byose urumva kumbure ka ukantu ko bakaciyemo kavuga ati reka iyi match ikoca ndabona yuko abaki bari tayari nivyo niko nakubwiye iyo rero ya Nyange si changement hanyuma na Eldinyo Msauza kugaruka na si changement kuko abo babiri babuze mu nkino zibiri kuko Msauza yabuze mu Rwambe nk'umutitulaire Nyange yabuze mu Rwa kabiri abo mugabo ari hamwe uvuguti birakeneye ko bahuriye mu kibuga abo ni babiri muba tumaze kubona yuko bafise imyanya panga uwa muri ya liste tuba tuvuga tuti sangwa ategezwa kugira identity ya 11 umwe bapanga uwa twese dusomesha amazo hamwe Alonso nko mu kwa gatandatu mu kwicenda contre Gambi ushobora kwibaza uti eske 11 b'intamba ninde nivyo dushaka wewe abupanze tugahuriza kuri benshi na Alonso uko niko gutora 11 uko niko gutora 11 Alonso twabonye kuri izi nkino zibiri Côte d'Ivoire nande na Seychelles turavuze tuti nta bintu bikomeye yahinduye ari ivyo tuvuga ko turavuga mbega uno munsi kubwawe bimwe abarundi twatumaze igihe tuvuga tuti nukuri turakeneye kubona
ahataba ihindagurikwa cyane gose ry'abakinyi uno munsi turavye kuri abakinyi bakinye izi nkino zibiri kubwawe vyoba vyiza agumanye iyi 11 nyene tubona hakaba impinduka nk'izo zitari nyinshi wewe uvyuva bo kidi 11 ntabwo novuga equipe yoba nziza n'ubundi ifise abakinyi 11 nyene ngenderwako biragusaba yuko n'imiburiburi muri iyo 11 ubufise nk'abakinyi novuga nka babiri nabo nyene bari ku rwego gwabo bakinyi novuga presque nka rumwe barashima rumwe nabo bakinyi 11 ariko par rapport novuga n'amaposte atandukanye rero nshatse kuvuga iki twebwe duhiriwe duhishije muri mu ntamba mu rugamba kuri zino nkino zibiri turabonye novuga abakinyi bakoreshejwe bagira kuri 10 n'abatatu reka tuvuge 13 twashizemo n'umunyegori tubona yuko canke 14 banashima tubona yuko vy'ukuri uno asimbuye unya gakina match yose canke uyu unya yatangujemo agakina ntacyo bitwaye aho rero twovuga gute twovuga nko kuri uno Erdinho arashobora novuga par rapport novuga y'urukino canke par rapport ya short tactique arashobora kuba kaza mu mwanya wande wa Musauza akabarabangiriye hama iyo 11 igafunctiona neza urumva aho rero twavuze ya mediane novuga ya parfait bizoza unyenyanga arimo na Abed abo bakaguma bameze gutyo urumva aho rero twungutse iki twungutse uyu mukinyi parfait bizoza yakinyiza match zibiri atangura mu kibuga vy'ukuri atakosa nimwe yakoze kuko iyi ni valeur ajoute kuko uyu n'umukinyi yongereye ko tutaziga ariko ivyo atanze arakonfirme canke aratanze icizere yuko vy'ukuri hari ikintu kinini ya cyane gose azoza gufasha muri no squad ya Sangwa Patrick aho rero aho nirumva yuko tuce tugira abakinyi 10 nabangahe 12 reka twigumire no muri mediane kuri ico kintu uri kuravuga nukuvuga kiki dufise nyanga ari confirmé dufise Abedi ari confirmé ufise Erdinho yari confirmé none iyo valeur ajoute ninde ni parfait ari confirmé iyo ni mediane dufashe bane nukuvuga tufise amahirwe yo kuvuga ngo muri match kurikira muri batatu bategezwe kwacha mu kibuga omwe baturuke muri abo bane niko gutruva effective 11 omwe bave muri abo bane hama twacha tugenda imbere naho imbere turafise Musauza turafise uwitwa Kana Kimana Bienvenue nawe kuko izi match ziheze by'ukuri uraza kubona ko yakinye imyanya myinshi kandi ntaho mushinja n'ikintu na kimwe novuga ku nkino yakinye kuko ugiye kuraba n'ibitsindo yarabitsinda sivyo turafise Jordi Liongora nawe by'ukuri tobukimukura muri no 11 turafise rero n'uyu mukinyi agarutse avuye mu mvune uno Bonfils Karebe ku munsi weje yatsinze bibiri by'ukuri uraza kubona yuko nubundi hamwe yo kwa mari disponible n'uyu n'umukinyi by'ukuri utokura muri squad ya abo n'abakinyi bane nabo nyene kuri ligne d'attaque y'imbere wovuga ati by'ukuri muri batatu muri batatu aba bane tuzobakura muri aba bane byanke bikunda hama turazi neza yuko dufise umusubirizi mwiza ku nimero 9 wande wa Bonfils Karebe bari wende Sudabdara uyo nawe ni ikintu gikomeye cyane gose hamwe twomugumana mamacha heze hamwe yobaregiriye mamacha heze yaratsinda byese kandi nejo warabonye yuko yinjiye no wanashima no rumukino ruheze donc unyo yinjiye arasubirira neza Bonfils Karebe urumva ko hari imbere dufise batanu aha muri mediane dufise bane bama bari donc bama bari bagarantisa no vuga umusaruro mwiza canke umwimbo mwiza canke disponibilité yabo yoba ari nziza mu gihe twoma tubafise muri izo nkino zose aho rero kugira ngo ntibinahindagurike cyane kiki mu gutruva 11 beza il faut ko unatruva na babandi 25 badahindagurika sinzi kuvyumva urumva Alonzo nukuvuga après gutora 11 urumva
ifo ko n'abandi 25 baba sélectionné muri rusangi badahindagurika ku bice byinshi avantage ibi yaherero haba harimwo kugwanira imyanya yo kuja mu kibuga muri abo 25 ariko iyo umaze gutora 11 nakazi kadasanzwe kuri bamwe 14 bandi basigaye kuri ban yuguha challenge aba babasanga babakura mu kibuga ariko Alonso hakavuka indi competition yaba Musore Prince yukumenera muri national kuko iyo amaze gukonfirma 25 iba ari ntambara kugira ukuyamwo muri rya liste iba selection ngo haze mushasha ivyo byose rero biva kuki yaba kuri 11 yaba no kuri abo 25 baba selectionné Alonso biva ku kuntu bitwara mu maklebe guhoza ko umusaruro wabo niko ni nayo mpamvu namye nakubwira ni kubakinyi bacu twebwe kucerekeye tala ngo Bonfils Caleb sikibazo kucerekeye tala ya Msauza sikibazo kukijanye n'ukuntu uwitwa nka Liongola ashobora kwitwa sikibazo ikibazo n'amaklebe barimo ikibazo n'amaklebe barimo kuko no munsi kiki ufasha Bonfils Caleb ukarabi yamaze gukina hose urabibona umusaruro we mu kibuga nivo yiwe ukaraba Msauza iyo ari muri Al Hilal urabibona nyange wewe nta n'umuntu yigera mugaruka ko muri ivyo bibazo tuba turi kuturiga by'intamba mu rugamba rero iyo hariho Abedi nubwo akiri mu Rwanda mugabo Abedi afise tala idasanzwe tuvyemere Abedi n'umukinyi ngo bisubona yuko tala ira musuguma muri babandi bavuga yuko bakwiye gukina ku rwego ruruta ugo bariko uwaraho rero iki kintu nico kibari gikogwa urumva nk'ubu selection zirahetse ibi bigiye kubandanya niki na maklebe ariko aba bakinyi ubu bwiza batweretse mu match zibiri bagende babubandanye muri club kuburyo nitwasubira kubakenera mu kwicenda ni espace ndende mu mezi uno musi harimwe amezi angahe amezi ane harimwe ibintu byinshi cyane hashobora kubamwe imvune harimwe amameforme atana ahubwo kuko ni mu kwicenda urumva hashobora kubamwe imvune hashobora kubamwe meforme harimwe nuko bishoboka yuko bakinyi baza bevoriwe ugasanga mu kwicenda tuzobona umukinyi uti yamara uko twamusanze uko yari ubuheruka ubu urabona ko yateye imbere cyane ico naco kiba gishoboka rero jewe nibaza yuko ivyo umumenyereza sangwa atweretse biri positive ahubwo hagiye kubandanya iki ico naco nico muri club kuko je namanemera yuko kutagira abakinyi bacu ko yacu gushingiye mu kuba bari mu maklebe peut-être badakuye kuba barimwo peut-être amaklebe atari ku niveau ya maklebe ibindi bihugu bikuramwe abakinyi ico rero naco nikindi kintu kiba gikenewe cyane je nibaza rero uko twateye intambwe idasanzwe sangwa ivyo yasigiwe na ntuzenya kuba barabanye turabona avantage yavyo kuba Etienne yasubiriwe nuwo babanye turabona avantage yavyo kuko sumumenyereza je ngo atangure bishasha ico naco nikindi kibazo twahora dufise twagira umumenyereza mushasha kaza atangura ibintu bishasha akaza nko kumengo aje kubaka chantier yiwe nshasha ariko kuri sangwa ubona yuko ni continuité ariko niyo adugirizako niyo continuité urabona yuko ifisi ikintu kiri positif iri kiratanga si continuité gusa n'umusaruro urabona yuko umusaruro mu Kenya uratanga hariya kwa Etienne urabona ko ubu harakantu karenze peut-être twaza kugaruka uraza kutugaruka ko mu adversaire twari dufise nawe suwo tumuvuga ibintu byinshi suwo tumuvuga ibintu byinshi even ashaka kuri ico twari ko nyene ko turavuga tuti uno munsi turabona ko ibintu bimeze neza turashaka kuba ku mugwi mwiza hariho ababibonye ingene Sangwa Patrick yakoze mu kugirisha remplacement biboneka neza yuko umukinyi wese muri iyi ntamba mu rugamba afise umudubrire wiwe iyo bayita changement poste par poste atari vya bindi wumva ngo naka yamushizaha ngo nuko naka yarushe ariko kavuga ati genda ukine hari twabonye twavuga tuti hari ahantu ku ruhande rwande gwa Girumugisha Jean Claude tukavuga tuti harya ego Erdinya ashobora gukinaho ariko vyongeye nubwo ahakina
gira umugisha Jean Claude ari hariya urashobora kuvuga ati ntigishobora kubuza yuko witwa novuga nka Mohamed Amisi canke Pacifique niyo ngabire hujya ntakina Kana Kimana Bienvenue Kana Kimana Bienvenue hariya yaciye agira abo umuntu wese twabona kuri attaque wavuze Sudi Abdara ariko twatugaruka hagati mu kibuga uvuze Parfait Bizoza twa tubona umudouble wo ninde Trésor Mose urumva ukacuja kuri mukono ya Ridinho hariya dushobora kubona umudouble wiwashobora kuba nde burya yabaye remplacer nande turavye uyu onye barashobora kuzana bazanye uyu Bertrand Mvuka uyu ni mushasha nishime Bertrand Mvuka ukacuraba kuri Abedi wewe nka nimero 10 wo dufise mu double wiwe ni Shassir Nahimana tugiye hari inyuma muri defense centrale aba hariya kwa Nduwarugira tubona nde Musa Omar kuri Fere n'uyu muhungu wa Aigle Noir hama ku ruhande hariya kwa Wemans koshiraho nde burya kwa Waimans bon deja uravye naba oya uvuga muri liste Muderakbar ku ruhande rw'iburyo niho twamubonye kenshi bon urumva kuri aba babaye sélectionné deja doubler poste par poste ntibakwira nizo nashaka ko nyene muga ugiye hanze ucubona baba ba musore kuko uraba bahakinyemo igihe atara nariko mvuga nti kubera twabonye abo bakinyi c'est vrai bahari kuko ngaho ucabura n'uyu mukinyi Pacifique niyo ngabire wo wakina hagati cye ku ruhande uruhande rwa gauche urabona yuko ata muntu ahari bo wari guhengereza ko nka Muderakbar canke Musa Omar je sais pas kujya tubona ati nakashobora kumukirisha ku ruhande ariko kuri ico kintu turona yuko ari kintu ciza gusa tugarutse ngaho hariho abakinyi bamwe izi nkino urukino rwari goroshe ariko hari abakinyi bamwe uravye inkino ziba zihari izogora kuge bashoye kuronka kibanza bande abakinyi bamwe kuko kuri iyi liste nabonye kuri iyi je nabonye yaba ndabona ikibanza ca Shassir kizogorana aho rero kiki nk'umumenyereza yiyumviriye nkuko we wiyumviriye abasubiye bimwe byo gucanga equipe mu bisanzwe Alonso ikidi gutora 11 ntusamazwa n'abatakiri muri 11 hari gihe iyo utora 11 Alonso usacrifice umwiza kuko 11 c'est-à-dire kuba uri muri 11 reka ndagwa uwitwa Angel Correa muri Atletico Madrid n'umukinyi mwiza w'igitangaza apana gombo weriki umutanguje atona kina neza yo kina ariko urakoze ariko muri 11 ya Atletico Madrid ntarimwo kubera iki kubera 11 ya Atletico Madrid yaramaze kuba confirme rero yisanga ntarimwo kuko hajyanya hakinamwo Griezmann reka dusubire no muri City urumva hakinamwo Griezmann mu mwaka uheze Julian Alvarez ntiyari mwiza muri City ntiyamerita kuba yotangura ijana kwijana muga uramusacrifice kubera iki kugomba kujuragirika ngo no munsi nginishana ukazana ayo makenga ntibivamwo nanje wewe umviriza sur le match zisigaye murabona ico ahashobora kukuboneka nakubwiye nti habaho 11 kiki habaho 11 hakabaho na 25 Shassir ari muri 25 azokumbata kugiraze bitekezwa kumubana kazi ntuwibaze ngo je ngo ndabona bizogorana ntategerezwa ahubwo uri mu kibuga nyimba ari katanga ivyo tumukeneye Shassir tumwiyumvire kubera iki reka tumwiyumviriye nk'umuntu ashobora kuza anka yuko twabuze Abedi agira ubushobozi buri hajya kuri ban nta kibazo kidi 11 ntujuragirika ariko ngo Shassir meruka kumukinisha aheruka gukina kera n'ubundi azosubira rindire koko ni question yiki yugutruva 11 niko vyama bimeze niko bimeze urumva kiki ntusamara urabona nka reka ndagwaka handi karorero hariyo difference ya Brazil hagati Alisson Becker na Ederson Moraes performance zimwe kabisa babose ni nimero
zisa kabisa n'ugwego tubona ko ariko rero kidi 10 n'umuratransha voilà urumva Alonzo uratransha ahubwo ugasigarana inyungu yuko n'ubundi ari wowe umufise kavuga uti je ninje namufise Valdez na Casillas ntiyari ni vimwe abandi nkuko ushobora kuvuga Unai Simon na Raya oya bariya bo nta nico barashika ibaze Barcelona yari vize umunyegori yitwa Valdez iriki twa Champions League back to back uravyibuka Alonzo kuva 2006 kuzana 2011 batwaye Champions League 2006 ari mwigori 2009 ari mwigori urumva kiki 2011 ari mwigori ariko bari barama wari umuntu yitwa Casillas yamufatanya umwanya kera nujuragirika vyari gushoboka kuko muri 2010 urumva 2010 2009 2011 niyo mondial irimwa ngaho 2010 vyari gushoboka yuko umuntu avuga ati yamara muri no misi uyu mugabo Valdez niwe mwiza kuko ari gatwara ibikombe na Barcelona none barahura na Madrid bakayitsinda 5 ariko kubera ko umuntu witwa Casillas yamaze gukonfirma bamaze gutransha ntuhindura ni question rero yo kuvuga ngo twaramaze gutransha iciza nuko uvuga uti niyo Casillas yagomba guhindura tuzoba dufise umusubirizi wiwe mwiza bame niyo twagomba kuruhurira Casillas na bukebuke ariko niyo Casillas yoba yababaye dufise umusubirizi wiwe mwiza usigara umwiyumvira muri ubwo buryo sino hari abakenyi benshi nagiye kure akaroyo ka Niwere na Ter Stegen Niwere na Ter Stegen imyaka Niwere amaze mwigori ryande rimwe na rimwe uravuga uti ni mal chance kuba Ter Stegen yarabaye mu gihe cyande kuko iyo myaka yose Ter Stegen nawe yaramerita kuba kandi araho Niwere ya floppinga muri Bayern aga floppinga cyane ariko ari confirmer waramaze gutransha c'est comme ça rero umumenyereza kidi 11 kibuje uratransha ukuma kuri iryo jambo nyene nuko tubonye equipe nziza ku munsi we twavuze tuti mbega two kwifuriza iki nta Murugamba ndavuga nti batsinze bibiri ntibankese azoba ari sawa Yves aravuga ati turashaka batsinde bitatu kuduga na uravuga ati dushaka ibitsindo byinshi dushaka je nziza ku munsi wejo tubona ibitsindo bitu kuko iyi ni equipe yatsinzwe nabo turi kumwe ibitsindo bitari munsi ya bitatu ariko twere turaje match retour match are vyabaye bitatu kuri kimwe iyi match retour bibaye bitanu kubusa kubwanyu tushe ya Sangwa Patrick na tushe ya Etienne uravye izi deux match ziwi tureke izo muri eliminatoire za kane za Malawi izi deux match zibaye tushe ya Sangwa Patrick na tushe ya Etienne mwebwe muzibona gute itandukanye bo haracari kare kuvuga tushe ya Sangwa Patrick mugabo kuri izi match novuga zinga hakinishije ntabwo umuntu yoga yatushe yiwe ni tushe nziza ni tushe afise tushe tanga icizere uravye ubwo Intamba mu Rugamba zikina zigatembereza umupira zikakina jeri offensive iyo nyene biri ngombwa cyangwa iyo bahuye novuga n'umu adversaire abipermeta byo kuri wovuga yuko naho bitandukaniye na tushe ya Sangwa Patrick nako ya Etienne nako na Etienne yakina bino gusa uno akantu ndiko ndabona ariko aramusumbya kumbura Etienne yarahindagura cyane gose mu nawe urabona ko ni kuri match zingahe gusa turiko turiyumvira ko ariko arashika kuri ico kintu cyo gutora 11 ariko Etienne yakinishije match no Intamba nako match zigera kuri 8 zingahe twaraziharura dusanga vyukura abakinyi barahindaguritse cyane gose umukinyi yari regiriye kuri ku Ntamba za Etienne yari Abedi Bigirimana niwe yakinye iminota myinshi cyane urumva cyo kimwe na wa munyegori uri yanye Mateo urumva ariko vyukuri no mumenyereza kuri match nk'eyi uraza kubona yuko vyukuri hari ikintu ariko aratanga kiri positive kucerekeye n'ibintu twasaba cyane gose byo gutora 11 iki nico novuga gitoyi mbona amusumbirije kiki je ndakunda kugereranya Sangwa na Etienne ndashaka kubagereranya nk'ivyo twabonye muri Barcelona vya Xavi
na Hans Flick. Gute? Mu musaruro wa Hans Flick hari ivyakesha Xavi. Kuko Xavi yashitse yubaka ekipe gushasha, ayitororokanya gushasha. Iyo wubaka bishasha rero ugira tentative nyinshi, urahindagura, nibisanzwe, urahindagura gose. Ariko hakagera igihe ukabona yuko hageze kuvyo guhindagura ugira ubiheza, haraho wakuye ekipe, hari ama etape, muga ukagera muri etape abantu bagusaba umusaruro. Xavi jewe mbona yarahaye Barcelona ivyo Barcelona yari ishaka. Kuko Barca haraho yari iri itari kwiye kuba iri, itari kibarizwa. Haraho Barca itari kibarizwa. Ariko Xavi arayitora ayishira ahantu ikwiye kuba ibarizwa. Ayishira kuri niveau ikeneye gutangura rero gutanga umusaruro. Ariko bimwe nyayiyubakira ayishikana ku rwego rwa ikeneye gutanga umusaruro. Wa musaruro biraboneka ko bigoye kwa utanga. Ahubwo na Barca baca babona yuko atariwe akwiye kuwutanga. Barca ikora imenya ubwenge, izana umumenyereza ashobora kuba yarabonye aho Xavi yakuye Barca naho yayishikanye, umumenyereza ari capable yo kugira iyo continuité. Nukuvuga hamwe Xavi yagarukirije ku bubasha bwiwe, bazana umumenyereza ari buhere hajya yubaka ikije imbere apana gisubira hasi. Cyo nikikorwa kidasanzwe gutororokanya umuntu nk'uyu nakazi kadasanzwe. Umusaruro rero wa Hans Flick je mbona harimwo kuwukesha Xavi, kuko hari ivyo Xavi byari bikeneye byinshi. Hari fondation yamwubakiye, hariyo kubaka fondation peut-être ugashaka na etage ya mbere n'iya kabiri ukananirwa gushira ku ya gatatu. Ariko ugatombora ko bagusubirije umuengineer mwiza ashobora gushira ko na 10 zikurikira. Iyo ni comparison yande ya Xavi nande na Hans Flick. Uyu Sangwa Patrick bivanye nuko wewe yanabaye muri staff ya Etienne. Ibi tubonye mu match zibiri biri positive. Hari byinshi akesha Etienne. Kuko kiki nyimba wibuka Intamba Murugamba, match ya mbere Etienne yakinye n'Intamba yari match ya Namibia. Uravyibuka Alonso? Match retour ya Namibia. Ariko match retour uwitwa Jimmy yari yakinye match yale harimwe ya Cameroon niyo ya Namibia. Nyimba wibuka Etienne effective yakinishije kuri Namibia no kuri Cameroon yari effective itandukanye ijana kwijana nizakinye match ale izo match bari kumwe na Jimmy. Ico gihe mu kibuga haza bande harimwo ba Saido, abakinyi ba kera benshi hari hakirimwo ba Hamisi Cedric, uravyibuka? Abakinyi bakuze harimwo ba Fisto Abdurazak ico gihe. Donc harimwo abakinyi ba kera. Etienne aje dutangura kubona yuko ashobora kuduha ishusho. Uribuka kiriya gihe aba babedi baratumwa ko mugani baki. Twabona ko ari abana nuko atani ico bodufasha. Etienne mukubaka ya selection abana bashasha, ariko kuva ku match ya mbere ya Namibia dutangura kubona ibimenyetso yuko muri babandi twahora tugaya, bamwe twahora twibaza ko badashobora kugira umwanya muri equipe nationale. Aho rero kuri Jimmy wibuke ko naba Makenze bose bari bakigaruka. Urumva ba Saido bera hino, ariko gwera kuri Namibia tubona ko Saido arashobora kwicara. Ami Cedric ntiyatumwe ko abedi uriya vice capitaine ni vice capitaine wa Nuze Bigirimana Gael Bagaele bariya ntibari panga pangura vyibu. Noneho Jimmy tugiye muri rusangi yaragituma ko ya equipe imwe yadutwara muri kane. Urumva yarakidutumikira ko ya equipe imwe yadutwara muri kane. Uwaramaze kuza kwinjira mushasha yari Nyange. Kuko inyuma ya kane nyene Nyange yateye imbere n'ingoga na n'ingoga. Niyo yaciye yinjiramo. Yinjiyemwe. Niyo yitwa ko ari elema y'abantu bakiri bato baje. Uyu rero Etienne yatwubakiye aka generation gashasha. Kagwiriyemwe abana sangwa afise. Urazi ko ari wo yabatumyeko. Ariko kubera ko yari chantier nshasha, vyaramugoye gushoka tora 11 kuko yategezwa kurondera muri abo bashasha benshi aguma tumako.
niyo hari hagwiriyemwo guhindagura kwiwe. Urumva Alonso tubona match ya Namibia ibintu biramarshije uribuka liste ya Namibia Alonso isohoka twese twaguye mu gahundwe twabonyashira kuri zibiri uyu muhungu Josper sawa Josper we yari no gukina icatangaje abantu nuko yakina kuri zibiri ariko wari yumvira ni gute Saido Berahino atari mu kibuga ni gute ntuzenya Ami Cedric atari mu kibuga ni gute Bigirimana Gael atari mu kibuga ni gute nande batari mu kibuga ukabona abana bakiba batari dutangura kubona abakinyi bamwe Alonso bamwe twahora twita bo dukinira muri shani abandi bari busy yari ya maclub nibo bakinyi ico nico gikorwa yakoze mama cyakurikira harabaye guhindagura cyane abakinyi kubera ko nubundi vyari bishasha cyane ariko menya ko sangwa yari ngaho yari muri iyo effective yiwe bambe yari muri staff yiwe yarabikurikirana noneho uyu mugabo yitwa Etienne aho yagiye kunanirirwa twese twabonye hatanguye no kuvuka ukutumvikana n'abakinyi na staff yiwe byensire kuko nabo basangwa hageze gihe nibo batanguye kuyisohokamwo abitwa ba Mohamed Amisi barakurikira ba Valeri muri staff baravamwo mu vyamunaniye je namye ndabivuga kujera effective vyaramunaniye donc kujera vestiaire mu Ntamba ariko kandi nico kintu cyo gutora 11 cyaramunaniye kuko twabona hindagura kenshi no kuri match ya Cameroon twatangwe kumva hagatangwa kuzamwe n'utuntu tw'utujambo ko ari abakinyi bakina batabimerita Alonso kubera ko bafise ukuntu bavuganye n'umumenyereza ivyo byose vyaravuzwe sasa sangwa aho ndamuhuriza nande na Hans Flick mu misi mike cyane amaze mu Ntamba kiki wabona ko ica tugaragarije wewe wavuze uti haracari kare ivya tugaragarije hakiri kare aratweretse yuko yaje afise igicapo adakekeranya gute igicapo c'Intamba akeneye ibi turiko turashima yashitse avuga ati ndashobora kubatwara muri kandi ico ni kindi coco mvuga mu kubaka 11 urabona ko ari umuntu yaje atari umuntu biri bubanze kugora cyane yaje afise iyo yaramaze kubona iyo shusho iyo shusho bona yuko muri izi match zibiraratweretse yuko yaje yayubatsa yibona ivyo mugabo jewe mbona yuko abikesha nde Etienne muri kwa kugerageza ko hari ivyo yigiyemwo rero sangwa mbona ariko mafanikio yake kuroranirwa kuyo muri izi match zibiri harimwo kuba ari mu bantu bashoboye kuraba Etienne arabona ivyo yubatse mukarabona na hari karananirirwa mu mafanikio yake harimwo gukosora ivyo yabonye kare Etienne yari karafiringako ikigira kabiri to kwirengagiza ni kintu citwa umwuka urabona iyo umumenyereza ari mushasha urumva Alonso noneho abakinyi bakaba batandukanye n'umumenyereza bari batangwe kuba batiyumvamo ko wibuka amajambo yatangwe kuba menshi umwakandika ku rubuga rwiwe ukabona nyene kwindani harimwo umwuka utari mwiza urumva Alonso ari naho twavuga tuti yamara twashobora gutsinda match hari umwuka umeze uku ava match kumva Nyange yagizene yanditse ibi Saido yanditse ibi urumva ukabona ko umwuka atari mwiza rero iyo umumenyereza ari mushasha ivyo navyarabigenderako kuko aho haba harimo ikosa ry'umumenyereza yahahura arabigenderako akamenya ukuntu umwe none ko yabaye no muri iriya vestiaire niyo myidogo peut-être urazi yuko sangwa Alonso amaze kudemisiona n'ivyakurikiye inyuma yiwe par rapport yuko nabakinyi bamaze kumumenyera fise n'ubushobozi bwo gutelefona Abedati ariko ibi bintu ko bimeze uku akamwibira iryo banga kubera ko amuzi muri staff nivyo ba Ferdinand baraga muri za Manchester barafise ukuntu bagenda ari bakabaza nka Rashford ati ya Marathon hage ko biriko biranga kandi tubona mufise groupe nziza ikibazo nica akamwibira ibanga ryo muri vestiaire ivyo rero sangwa ni ibintu byose bimuha uburenganzira bw'iki bwo kumenya ico yokosora muri ino equipe none iyo mumenyereza ari mushasha nka sangwa abakinyi basubira kuba motive gushasha ahubwo bagaswa kumenya yuko bategezwa kugwanira imyanya gushasha
iyo ni inyungu y'umumenyereza kuko nukwitanga ko abakinyi kuba kuvutse gushasha none abakinyi bagomba bitange bakamenye ko hariyo Mohamed Yamis yari yararahiye ko atazogaruka Etienne ahari bakamenye ko hariyo Wymens yari yararahiye ko atazogaruka Etienne ahari none abo bose bagiye kugaruka kubera ko atagihari izo zose ni avantage umumenyereza abafise ariko icanyuma kiki hari ikintu citwa ngo intelligence y'umumenyereza ku gatwe kiwe kuko alonze ivyo byose birashobora kuko avantage ukigira kuvyo Etienne yaferinze ko ukigira ko ukagendera kuvyo yubatse ariko na wewe ilfo ko haba capacité yiwawe tactiquement mu mayeri yose ashobora qualité z'umumenyereza ubu rero nizo dusigaje kuzobona kurinde kuri Sangwa Patrick hari ivyo yamaze kutwereka uburyo equipe kina irakonvenka ni equipe sabamenyeza beshe equipe nationale bayita selection si club kuko na club y'umumenyeza ari mushasha araho bimutwara umwaka kugira ngo yumvishe abakinyi identité agomba kuzana ico kirakunda kugora abamenyereza benshi none bigeze muri equipe nationale ni selection si club selection no kuvuga uronka abakinyi asigaye imisi 3 abo bakinyi rero kubumvisha ivyo ugomba gukina mu mwanya muto unganuko biragoye kandi ubu batororokanije mu bice bitandukanye hariyo nabenje baba bamaze kuba batarakina igihe kinini ubwo nibwo buhinga bwo mumenyereza ariko muri uwo mwanya muto Sangwa twabonye yuko ari ibintu vyiwe bifise ishusho abazi umupira alonzo araho baraba equipe bakavuga ati iratsinze mugabo nitubona ivyayo ariko kwa Sangwa vraiment warabibonye namye nkurikirana ukuntu ibinyamakuru byo mu Rwanda ukuntu vyamye vyidogera je yaba bavuga twatsinzwe muko imbere ya Nigeria twari nini ariko tubafise akarorero nk'u Burundi bwaratsinzwe na Cote d'Ivoire mugo wabona ko bayibijije cuya nukuvuga twaratsinzwe twamye tubivuga nta wovuma Intamba imbere ya kuko ico tuvuga kuri Sangwa cha identity warayibona ejo rero navuze nti uribukaje turiko tuvuga tuti contre Nigeria washaka gutakaza match mugabo ukavuga uti ibiri positive nibi twabonye kubera ko ivyo biri positive ushobora kubitsindanwa kubera mu adversaire wewe ari mukuru turavuga tuti cyambere coco kuri contre Seychelles nuko tubona iyo identity wayibonye kuri Cote d'Ivoire contre mu adversaire aturenze ariko tuvuga tuti turayikeneye rero ko tuyibona neza iri developer contre umu adversaire twe dusumba bigaragara kiki tuvuga tuti twavuze tuti kuvyerekeye ibitsindo alonzo yavuga ati je bibaye difference ya 2 nta kibazo gohera kuri 2 je ndavuga nti dutekezwa gutangurira Sangwa atekezwa gutsinda ivyo Etienne yatsinze ariko bishoboye akanabirenzako aho niyo azobazanye ikintu gishasha mugabo je ivyigwa bindi nabonye kuri resultat z'Intamba kugarda clean sheet ni kintu ciza cyane kuko no muri match ya ntayo twaronse burya alonzo mu mupira iyo umumenyereza ari karenstar ibintu vyiwe abagomba ibintu biri positive mu bice vyose vyo mu kibuga kuva ku munyegori defense mediane nande na attaque umunyegori kuduha clean sheet kutanka sigitsindo ni kintu kiri successful aho tuhahere defense harimwo Lucho twamye tuvuga tuti yamara Lucho su nawe bamuhengetse vyari vyiza twironkeye umukinyi full ahakina yiasocia kuri fere abo bose iyo defense ikagira match iri parfait kuriya bakankesa clean sheet kuko nabo urabaharura ko clean sheet bagira uruhara kuri clean sheet defense ico naco ni kintu kiri successful mediane uburyo yakinye kwirokondiza kwa kundi kuko Eldinyo twavuze tuti nimiburi bajya batatu batanguye barinze bahinahinduka bahindukire muri bamwe bane ico naco nikindi cigwa gishasha twahakuye ariko ugeze mu gice cyo gusatira naco match contre Seychelles ni equipe isanzwe ntitwoje ngo tuvyine cyane ko twayitsinze muga turavyina mu buryo twagize twayitsinzemwo ikiba kiri successful rero kubataka nyimba msauzi uri mu ruhande rw'ibubamfu ntibibujije ko gutsinda igitsinda ariko umukinyo ku ruhande mwiza atanga na pass decisive watsinze urana deliver pass decisive ico kiri kirakwiye nyimba tukubura wewe Bonfils Caleb
tukarira tukabura umusubirizi wawe ariko wagarutse uri mu ntamba mu rugamba uri muri attaque none na contre equipe atabibazo byinshi duteje yitsinde bibiri kuko bijya bibiri yaronzo yibaze ko tsindwa na Abedi kuvuga tuti yamara muga hari yagahaze kubereka abataka bacu badatsinda nko mu misi heza Abedi niwe yadutsindira urumva Abedi niwe yadutsindira ariko mu match tuvuga bitano niki mugabo harimwo success yukuba twabonye tuti muri bitano umuhataka wacu ashobora kudutsindira byinshi kurusha abandi bari mu kibuga kuko ni nawe abibazwa nimero 9 ni wabazwa ibibazo ivyo bitsindo ariko Linda atake yose yatsinze kana kimana yatsinze Bonfils atsinda bibiri Msauza aratsinda petetre nuwo ntuzenya nduwarugira yatsinze navyo n'ibintu bisanzwe burya aba defenseur yarigiye batsinda cyane kurusha n'aba mediateur urumva mu bisanzwe mu bice byose Jesse none nahaza Burundi kuba bwatsinze Seychelles muga ni nahaza uburyo twayitsinzwemwo paraporo y'ivyo tumaze igihe dukumbuye bimwe dukeneye bimwe biramba kuko ivyo batweretse ni biramba ni ibintu biguye icizere ko bishobora kwireproduza mu match zikurikira reko bwanje ico no hayagiza kuri sangwa no ku ntamba mu rugamba nivyo Alonso turatsinze bitanu Iva rabi ko neza arabivuga ingene vyagenze niyo twari dushaka turabonye urukino rwiza dutsinze neza abakinyome twari twiteze twara twumva hirya no hino bati bameze neza migwi yabo babitweretse ndavuga Girumugisha Jean Claude ndavuga inyuma yo twumvise yuko Bonfils Karoberos umugwi muri Algeria turabona yuko atsinze ibitsindo bibiri tuti aragarutse ni sawa twari tumukeneye turabona nabandi baje aba ba Kraus ni ukuri parfait bizoza twaheruka kera aja twereka yuko yateye imbere cyane gose kandi adufasha ikintu gikomeye cyane Alonso uri kuraraba izi nkino zibiri dukinye Côte d'Ivoire twarakinye abarundi abawurorere baravuga bati ego twatsinzwe ariko hari ukuntu twakinye vraiment biramera neza haragera tukataka bikagenda neza ku munsi weje nabonye twatera amatiri cadre menshi agera kuri 16 ariko uri kuraraba iyi nyifato y'intama mu rugamba n'umumenyereza wayo ku nkino zisigaye ntidushobora kubona kuko turabona yuko dufite amanota 10 turi munsi yande ya Gabon ifite amanota 12 n'abiri mutana na 3 turavye neza dusubye amanota 5 Gabon amanota 15 c'est 15 16 ni Côte d'Ivoire okay gusa 15 mbega tubiravye izi nkino zisigaye kuri Gambi na Gabon na Côte d'Ivoire na Kenya turashobora kwespera ibintu kuko uno munsi muri izo nkino zihari turabe les points possibles zishobora kuboneka turavye izi nkino tumaze gukina kiki tutagiye kure cyane gose ngo dufate umwanya mwinshi cyane gose kumbure novuga kuri zino nkino zisigaye cyambere na mbere coco reka twemeranye yuko ino campaign turimwo siyo kuja muri Coupe du Monde objectif ntabwo novuga igambe na mbere ntiduharure cyane gose kuja mu gikombe cy'isi cyangwa ngo kwirukanga na Gabon nagira ngaruke ngaho kuri ico Côte d'Ivoire kuri ico turose munota menshi ikintu ndiko ndiyumvira wanashima cyo tubera na ciza ni nuko twogwirigwa bakwe twogwirigwa bakwe abakinyi bacu uko tubabonye guke bakama bariregiriye ariko kandi kidiregiriye se bivuze yuko buri match zose novuga muri gihe cyose novuga intamba mu bugambi bakeneye bokwama bari kuri niveau nyine canke barengeje ko ariko kandi tukabaronka ari meme group hama akazi kakabandanya gakogwa nasangwa Patrick nkuko yabishize muri cahier de charge yiwe akabandanyirizako aho yarasanzwe agejeje ikivi ico nico kintu je mbona mu bisanzwe cyo tubera na ciza ikire gisigura yuko y'abana bavuga ko rukino dufise mu kwezi kw'icenda kogirigwe bakwe tukaronka ino groupe nyene ariko kandi hakabaho kakantu novuga ko kuduza nivo ku maklebe yabo yivi yabivuze neza byo tubera byiza yuko bano bakinyi babandanje batera intambwe mu maklebe bakinamwo
hama tukaza muri urwo rukino rwo mu kw'icenda twirimbura tuvuga ati mbega izi nkino zibiri ziheze zatugejeje he, mbega kugira ngo vyitwe yuko twateye intambwe twokuramwo resultat zimeze gute muri izi nkino zindi novuga zo mu kw'icenda. Mbega tuzokina na Côte d'Ivoire, tuzokina na Côte d'Ivoire hariya muri Côte d'Ivoire. Mbega ko Côte d'Ivoire yadutsinze kimwe binayigoye naho nyene, resultat yo tubera nziza imbere ya Côte d'Ivoire iri muhira yo bari yahe tufise twatomboye tukagira no groupe nyene kumbure biyongereye ko hari akantu biyongereje ko bijanye na niveau yabo. Nuko twonganyiriza iwabo, nuko twogira ibintu nk'ivyo nyene. Ico kintu coba ciza cyane gose gusumba wanashimwa hamwe twoja nga tukitrakasa ngo twirukangane na Gabon cyangwa twiruka meme tuvuye kuri Côte d'Ivoire tugaharura ibiharuro nk'ivyo nyene kuri Gabon ati Gabon yadutsinze Kenya ati vyogenda gute amanota menshi aronso ibintu nk'ivyo onye icyo dufasha nivyo icyo dufasha aradufasha novuga kuduga novuga ibibanza kuri linking ya FIFA iradufasha novuga kuza kwisanga novuga turi nko kuri shapu igira gatatu canke kabiri. Ivyo byose rero ico rero urabona Alonzo ico kikari karavuga aho harimo ibintu bibiri. Ivyo vy'ukuduga kuri rya FIFA ranking canke no kuri bijya bintu by'amashapu burya kubganje sico cyambere gikwiye. Ikintu cyambere twe dukeneye ni continuité igaranti n'ubundi ni naco navuze urumva ibiri technique kwanza duhere ko biri technique bijya bizanwa n'uwo musaruro wa mbere bijya ivyo wowe uri kuravuga bizanwa n'ibi vyambe garanti yuko Seychelles yo ni equipe ibaye mugabo izi quality iyi garanti baduhaye bazoyirokonduiza contre omwe Kenya canke Gabon canke ububwiza wanashaka ntitugombe dutsinde Gabon mugaba tubone equipe nziza ukunyane twayibonye nivyo dukeneye en premier lieu nukuvuga nico kintu cyambere gikeneye kuza ngaha kuko ico kimaze kuba kiki resultat zirakurikira resultat zikurikiye haca habamwo ico wewe uri kuravuga twe duhiriwe duhishije kubera ko nkaya manota turiko turaduza ngarutse kuri ico wewe ari kuravuga nimboneka rimwe kuko amanota 10 ya Alonzo birashoboka cyane mu nkino sizinga zitanu zisigaye izi zari zitanu asigaye ubundi zine birashoboka mu nkino zine kuronka amanota 6 je kubganje ni kintu kiri possible cyane minimum bambe maximum nangahe na 6 ariko dufate ko minimum ari 3 13 points nibake bazoyashikana 13 points nibake bazoyashikana kuri sezo ya mbere dusa nabubatse ibintu bitangwe gutanga icizere nibaza yuko vyoba ari ibi mugabo natandatu arashaka kurenga kuko birashoboka kutsinda narakubwiye ejo Kenya urashaka kuyitsinda birashoboka kutsinda Gambi ariko ugakura n'inota kuri Gabon peut-être Côte d'Ivoire ikakugora ikigira gatatu urumva tuvuze ko ubwa mbere garanti y'ibintu biri technique bigaragara mu kibuga iyo identité yacu ubwo bukomezi hamwe umuntu avuga ati tugiye gukinana naka buriya rero intamba zo mu Burundi twarabonye ko zifise qualité izi umuntu akazidondagura akazibona mu ishusho y'ibintu bishobora kugora nka Côte d'Ivoire ico ni kintu gikomeye cyane kuraba equipe ukayibonamwe ibintu bikabisa ushoko kuyibonamwo ariko bitanda vere gukomera ku iyo equipe nico cambe cukuba ica kabiri ni resultat muri ivyo vya resultat rero Alonzo hari ikintu kimwe tubuze gituma nkize za equipe zo mu Rwanda abantu beje baribaza ati niko tugwamda gwamara uri imbere kuri classement yande ya FIFA kurusha Burundi nigute Tanzania ibiri imbere yacu kandi tubone yuko Tanzania idatsinda kenshi na yenye bigora canke niyo Kenya ikintu baturusha Fisto yarigeze kubisigura neza ukuntu batanga ari ya manota urabona nka gutsinda Seychelles 5 na manota muka ntugire birangana nuko kuri FIFA ranking nuko wonganya na ntuze na Côte d'Ivoire nukuvuga resultat nziza ukuye kuri ziri ya kipe za classe ya mbere
ziguha amanota menshi kuri FIFA ranking. Ico kintu Alonso turacakibuze ku rwego rumwe rutaba. Urabona nko mu meza ngahe u Rwanda rwaratsindiye Nigeria iwayo. Uraza amanota hajya bungutse. Atsinze na South Africa iwabo. Baratsinda South Africa iwabo. Ariko twe turacari muri faze yuko ubu turusha aradutsinda. Nta gitangaza turakora. Umva twebwe il faut ko tugira equipe mwijambo rimwe nkizi ziri kuri classe ya mbere. Urango Rwanda kugira ngo rutsinde bambe nka Nigeria. Ikiba cyabaye wibaza ari iki? Si u Rwanda rwabaye gwiza kurusha Nigeria. Ahubwo ba profise ivyo Nigeria yabuze uwo munsi. Ariko twe turacafise equipe y'Intamba. Cote d'Ivoire ishobora kubura vyinshi muri match bikarangira dutsinze kimwe. Twe tukishimira ko dutsinzwe kimwe. Kumbe peut-être yari na match dukuye guprofita tukayikura ko resultat nziza. Rero uri korera mu myaka y'inyuma twebwe duhuye nande na Maroc ni classe ya mbere, twahuye na Cameroon, duhura na Senegal, duhura na Burkina Faso, duhura na Gabon, niyo Mali na niyi Cote d'Ivoire. Abo bose ntibaje gukina na twebwe bari kuri top niveau. Hariho rimwe na rimwe nka Cameroon warabona hari vyinshi yaribuze. Ariko ibirangi nadutsinze bitatu. Ije ni match y'ukurogreta kuko twebwe nabushobozi dufize bwo gutsinda Cameroon, Senegal, Cote d'Ivoire muga twama tubibonera muri iyo shusho yuko atabushobozi dufise. Ariko hari ikintu cyo kuvuga ngo hariyo muri football Alonso hari ikintu bita kuvyuka neza kugira umunsi mwiza. Twebwe umunsi mwiza wacu nk'Intamba mu rugamba turawupfusha ubusa imbere y'umunsi mubi wande wa Cote d'Ivoire canke wa Cameroon canke wande wa Senegal. Raba nkeje bundi dukina na Senegal twari beze Senegal yari mbi ariko birangira idugizene idutsinze. Ico ni kindi kintu rero gishasha dukuye kubona. Twe equipe yacu mentalement irakunda kuba faible ikaja hasi. Urumva nini yumvire iti harakoye kuza mentality ivuga ngo yamara mu vyo baturusha vyose tureserve yuko umunsi mubi ubaho. Urumva Alonso tureserve yuko umunsi mubi ubaho dushobora kubaca mu ryahunya tukabatsinda. Ico nico Tanzania turushiriza kuko muri nk'izo match twe duharura muri izo equipe za classe ya mbere tuba turiko turavuga tukasanga ntituratsinda na rimwe muri izi equipe zose tuba twarahuye n'umunsi twe twabaye mwiza beza bobo bakaba bavyutse nabi ugasanga birangiye badutsinze mugabe za Tanzania ziratsinda izo match kuko currently no kubwira match Tanzania yatsinze nka Algeria siko muri mu eliminatoire. Cameroon Tanzania irashobora gutsinda nka Maroc. Tanzania irakubita nka nk'iyi Guinea Conakry ijye yitsinze ntugira ngo na manota make. Ariko twebwe ico kintu turacakibuze. Hariyo kimwe abantu bita ngo igitangaza cabaye. Twe nta gitangaza turi tukora ngo dutsinde iyo club iduha amanota. Aho rero ni amanota yacu y'Intamba kuri classement yamari hasi. Twebwe turareka uturusha kama yadutsinze kandi ari we yoduha amanota menshi turamutse tumutsinda. Ariko kandi tukaza gutsinda mutoya nk'aba ba Seychelles turabahonda kwera turabahonda pe. Izi za Namibia uraze ko twama twazikubise kandi izibuzana ibaza nka Namibia twashoboye gutsinda. Muga Namibia kiri yagihe yaragize exploit muri iyo eliminatoire nyene itsinda Cameroon. Ale na retour ibakura ko amanota 4. Ariko twa Cameroon igutukurako 4 nyene atandatu kuko ale badutsinze kimwe kubusa Dar es Salaam retour badukubita bitatu kubusa. Ariko kacusanga yayindi rero yakura amanota kuri Cameroon. Twebwe turayimereye nabi ntidukuyeko idukuyeko inota rimwe twayikuyeko 4 idukurako rimwe. Abo rero kuri izo match uzikombinye izo twakinye na Cameroon nabo bakinye na Cameroon kuri classement baba bungutse amanota menshi. Ico kintu rero kiracari kibazo kuri twebwe. Nyimba na mibishobora kugira iciko jeje Cameroon twebwe kubera iki tutagira ico tuyikoza kandi Cameroon hari giba yavyutse nabi. Je niko ndiyumvira sinzi kwaho mugabo mwabo ariko nyabona kugira ngo nibi bihugu bindi turiko turiyumvira ko izi za Tanzania ziza u Rwanda iki babishike
burya iki kintu cyo gukina muhira nejo narakivuze ko kira avantage cyane Oya, sinibaza yuko ntaguciriye mwaronze impamvu nakigarutse ko izo rezeta ndakubwiye mbi tugira ko zabereye l'extérieur mugabo izo turandika ndakubwiye twebwe kuva tugikiniye ngaha ntazo twaparvena gushika nk'akarorero sinibaza yuko nk'ijya match ya Côte d'Ivoire yo twakinira ngaha muhira yari no gushoboka kuba nyene kujya nyene ya Alonso kuko ijya ni defo y'intamba iri mentale ni mentalite y'intamba akwiye qualification si match ya nyuma ya Gabo niyo twarayitsinze mugabo rezita twari dushaka twarayironse sawa ni nayo mpamvu nakubwiye muri izo match zose rero reka turabe ko turonse ikibuga reka tutangure gukorera kuri ico kintu kandi mugarutse mukibuka match zose twakinira muhira contre les équipes nini nivyo twaratsindwa ariko twaravyitwaramwo neza nikimenyamenya izaduha icatumye turonka qualification izi match nini nta yadutsindiye ngaha muhira nico gituma navuze ati iki kintu ababanyi bacu Rwanda Tanzania bariko bagishikako kubera match nyinshi batsinda nabo nyene bazitsindira muhira ntabwo bazitsindira bari ari exterior ico kintu wewe ico kintu uri kuravuga ndagutahura cyane mugabo wewe numva uriko wiyumvira nkuko intamba zihora ziyumvira ngo rutari muhira oya inge nakubwire aho ngomba gukosa kuri Alonso ikintu navuze ni ikintu intamba zikuye gukosora ni mentalite yo gushya mu mutwe ko naho vyogenda gute ko diva nitwo itsinda ico kintu bakigifise kiki naho bazaba bari ngaha bazogitsindanwa kuko jewe nakweretsa amamatch twabaye beza mu rukino bo bari babi ntituba profit kandi ndakwereka ama equipe nationale mato kuri twebwe atanakinira ni muhira ariko Namibia itsinda Cameroon yari muhira ntiyari yati ikibuga nka twebwe doka nakantu kabuze kari mentale kumva ngo twebwe contre Côte d'Ivoire reka tugerageze dukine neza gusa nico kina barundi baza kutubabarirako naho tutotsinda baraza ko dutahura ico kiveho bumve yuko kina na Côte d'Ivoire na Senegal haraho uyiyongeza mu mutwe ukaronga intsinzi nakubwiye n'ikintu kimwe muvuge muti ndi nyange ndijanye ni buraya tukina contre Côte d'Ivoire ikina isora bakinyi bose bora icibira barakiturusha FIFA ranking barayiturusha niki ariko sigi kintu kimwe Alonso umunsi mwiza wacu baramutse bavyuka nabi twebwe twavyutse neza izo ntamba ntizitsindwe na Côte d'Ivoire ico nico za Tanzania zitsindirako urumva nakubwiye wewe ariko uwensisa ngaha nukuri ni avantage gukinira ngaha ariko nakubwiye uko twokinira ngaha ako ka mentalite kacu kadahindutse twona hatakariza match kuko nuko Rwanda gwatsindiye Nigeria hariya kwa Nigeria urumva hariya kantu kiki iyo ni avantage vraiment turayikeneye ijana kwijana peut-être Alonso hari naho turi ngabito tubana bibi uko mugabo icambere coco kiri kuko fend of dutegezwa kugaruka ngaha iyo yoyo ni kintu kigize mugabo ico kintu sangwa akuye kucinstalla mu bakinyi biwe kumva yuko kiki rimwe na rimwe atari gitangaza ko intamba zotsinda Côte d'Ivoire biravana n'umunsi ukuntu wagenze kandi izo nizo match dukeneye ariko intamba ubona yuko zama zigenda zivuga ngo tugende kwirinda kumaramarira imbere yande ya Côte d'Ivoire twirinde kumaramarira imbere yande ya Senegal ariko Alonso kugiye nahure neze bindiko ndakubwira iyi match twatsinzwe na Côte d'Ivoire ejo bundi kimwe kubusa nubona ko isa niyo twatsinzwe na Senegal ejo bundi kimwe kubusa cyane tukaca tuva mu kibuga twumva ngo batwivye penalty ariko uwo munsi ko Côte d'Ivoire yabaye mbi yari yarabuze naho ikuri igitsindo twakoze iki ega na Côte d'Ivoire ariyo bambe Senegal na Côte d'Ivoire match ejo bundi ariyo byavuze yuko batwivye kuri Lyongora ijya penalty nivyo yego urabona yuko iyo haza kuba kavare kari kugira mugabo kiki twebwe Senegal irabaye mbi barayibiye penalty siko iraronse kimwe kubusa muka muri iyo match twebwe Senegal twabonye ko yari mbi muka nta n'igitsindo twayikuyamwo contre Côte d'Ivoire konyene
imatch irababanye muri gushikaho aba profit akaherere kamwe ko muri defense y'Intamba mu Rugamba bararonse kimwe mukatwe nta na kimwe twaronse Cameroon ereka niyo tuvuga ama victoire tukagira tugenda tukuja kurana n'ibitsindo dutsinda ntiturigera turonka igitsindo muri iyo migwi Cameroon Dar es Salaam yadutsinze kimwe kubusa uravyibuka ujya musi Cameroon yari mbi cyane kuko ni nawo musi yeto yagiye muri vestiaire akabatuka ibitutsi byose bibaho avuga ati nyimba mukina nkuko mwakinye nizi Intamba mu Rugamba nta numwe nzotwara muri mondial ariko twabarundi tuca tubibona nk'ibintu biri positif ngo twayinanije tukibagira yuko iyo match yashoboka nuko tuyitsinda kuko yeto wabazi yuko ukuntu equipe yiwe yakinye kuba yanashoboye kuronka niyo victoire ari gihamana bagize abona ko equipe adverse nubwo ari ntoye yari gushobora kubatangaza donc ako kantu rero karakuye kuhava je ndabona mu bisigaye bibuze ku ruhande rw'Intamba mu Rugamba ako karacabuze kutumva yuko none Alonso Wolverhampton ihorikina na Liverpool yibaza yuko ishobora gutsinda iragenda ivuga ati ndazi ko ntsinda oya mvuga amahigwe amahigwe ntayibifite ariko impamvu Wolverhampton idatsindwa na Liverpool imisi yose isigaza ko umunsi mubi wa Liverpool umunsi mwiza wacu natwe rimwe tubatsinde ico kiratahurira nuko rero urumva yuko ni bimwe dukwiye gukosora twavuga tuti kugira ngo ibintu bigende neza dukureho kwa mutima wo kuvuga ngo tugiye gukina naba ntitubatsinda ariko twirinde kumaramara ivyo bintu birakwiye kuva ariko urabona ko kamwe katwagerageje twagerageje na Cote d'Ivoire ako kaveho urabona ko bitanguye neza bitsindo bitanu kubusa ku rukino rwa Seychelles ko mwavyumvise ibizoja byatsinzwe n'abakinyi Bonfils kare bitsindo bibiri kimwe ca Girumusha Jean Claude ikindi ca Kanakimana Bienveni nica Nduwarugira Christophe bitsindo bitanu kubusa izindi nkino ni mu kwezi kw'icenda niko rero muri rusange vyagenze felicitation ku Ntamba mu Rugamba ubona yuko bera staff yabo ibintu bimeze neza cyane gose nuko reka Alonso turabe tukwakwanya ukungene izindi nkino zagenze muri rusange muri rusange ukungene izindi nkino zagenze kuri no mugabane wa Afrika mu kurondera itike yo kujya mu gikombe c'isi ku munsi wejo Botswana batsinze Somalia ibitsindo 2 kubusa Angola nabo bava batsindwa na Cape Verde ni esheki dasanzwe Cape Verde ni nziza muga muhira Angola nayo yarikuye kugira icikora ibitsindo 2 bya Cape Verde kuri kimwe ca Angola hama Benin nabo bava batsindwa na South Africa ibitsindo South Africa yakoze akazi keza kuko baheje gukonfirma victoire aho Nigeria yanyerereye urazi ko bari basanzwe bari imbere yabo South Africa ngaha isa nuko umengo yateye intambwe Alonso y'ukugenda muri mondial mu gihe Nigeria gosoya kunyerera ku mugoroba wejo bo Nigeria banganje kimwe kukina na Zimbabwe ibaze rero basanzwe bari bafise ikibanza ca kane ejo twamye tuvuga tuti nyimba boko espera kurengana bakaza info ko badashobora gutsindwa bagaca bagirane bagaca banyerera imbere muga South Africa vraiment bateye intambwe nziza cyane amanota abiri muri Afrika gutsindira Alex Rie biragoye cyane n'importe quel adversaire biba bigoye cyane mugabo rero South Africa mbona bakoze akazi keza no ku Rwanda banganje na Lesotho kimwe ho kindi esheke koko bari muhira ushobora kwatsindirwa na Nigeria muga Lesotho nayo bakibakura ku inota rimwe by'ukuri urumva ko bitari bimeze neza ku ruhande rw'u Rwanda abagana nabo binanase barikosora baratsinda igihugu ca Guinea igitsindo kimwe kubusa Guinea by'ukuri yagize ivyago muri zino match zibiri zose uraza kubona by'ukuri yuko ata ni Conakry Guinea Conakry Uburundi rero bwatsinze 5 kubusa Seychelles Cameroon batsinda Libya 3 kubusa Misiri baratsinze kuri kimwe Misiri baratsinze Sierra Leone kimwe aba bose bagize resita nziza baba bakoze ico bategezwe gukora yaba Cameroon Sudani zibiri baranganye kimwe ukindi ariko hano by'ukuri habaye ikintu kitameze neza ku ruhande rwa Sudani y'abajefo babaye bloqué kuri aeroport Sudani ya Cameroon bambe ya Khartoum babaye bloqué kuri aeroport ya Sudani hariya anya masaha 3 ibi rero vyama vyabaye bano banya Sudani y'epfo babaye bloqué masaha 3 yose kuri aeroport hariya anye
i Khartoum rero ukabona rero yuko vy'ukuri ari vya bindi nyene amarobingi ku perturbano basanzwe bafise n'utuntu twabo twinshi aburazi yuko bamwe baje biyonkoye ku bandi baronse independence bayikura ku bandi rumva habari n'utuntu twinshi nyene no mu vya politiki nuko rero kimwe bukindi kuri no Sudan zibiri Algeria ariko baranyagiye Mozambique bitanu kimwe nziza cyane Comor batsinda Chad kimwe kubusa Mauritanie baratsinzwe na RDC biri kubusa harimo igitsindo ca Piqué aha rero gatoya uhatevye gatoya Alonso ni ya explore nziza abakinyi ba Sudan y'amajepfo kuri aeroport amasaha 3 si vyiza pe ivyo biraperturba ni mind game kuri Congo kiki avec première place ugakura amanota 3 kumukeba yakwakiriye nka Mauritania kuko Mauritania ntiyoroshe ku rwego rwo ko wari wese apfa kuyitsinda ariko classement Congo ifise je mbona bakoze ico bategezwa gukora mbona bagize basubiye kwerekana ubuseriye bafise baje bafatiye ikibanza ca mbere wanashima Senegal yagarutse ya Senegal sa 12 mvuga nti yahuri mu kibanza ca kane oya mvuga Congo bobo Congo gushimangira umwanya ni bimwe twamye tuvuga iyi Senegal bari kuri journée ya kangahe hirya yejo bakina bari kwa cha gatatu bitari ca kane ego Senegal batsinze mvuga nti yagarutse ura yuko turiko tuvuga FD ereka Senegal reka ndakwereke Senegal yo yari no muhira idatsinze niba muka muri Afrika gutsinda Alex rero uraze biragoye Congo yakoze ico yategezwa gukora Congo iri muri parcours nziza muri match zitanu batsinze zine banganya rumwe voilà urumva igitsindo ca Piqué ya mukinje mu bakinyi bose ba Congo niwe nkunda sikamwe kinzobe kinzona kameti kamwe ka Messi umengo sumukongomani kamwe ka Messi diko yambara nimero 18 no mukinyi kandi akina neza hagati byo kuri no mu bakinyi beza cyane gose igihugu ca Senegal batsinze Togo 2 kubusa Maroc batsinda Tanzania 2 kubusa aha nta gishasha carimwo Maroc n'ubundi wakiriye Tanzania muhira itegezwa kuhatsindirwa kuko nkubu sinzi ico Maroc yoja no gukora mu gikombe c'isi ahubwo ico mbona Maroc ngari kuri confirma kabisa cyane wa kabiri ni Jafsa 6 ko bafise 15 basa nabamaze gukonfirma na abana abantu bashobora kuzogira nko muri Septembre bazaba bikarife match imwe gusa bashobora kuzoba basigaje nka match zibiri baramaze kugira bazaba hejeje kabisa nuko tuje rero kungena imigwi igende sumbasumbana mu itsinda rya mbere Misiri no wa mbere n'amanota 16 hama Burkina Faso bafise amanota 11 Sierra Leone amanota 8 Ethiopia amanota 6 Guinea Bissau amanota 6 hama Djibouti inota rimwe ryonyene mu itsinda rya kabiri igihugu cha RDC cafashe no vuga umwanya wa mbere n'amanota 13 hama gikurikirwa na Senegal amanota 12 Sudan ukunganya kwabo na Sudan y'amajepfo baciye Congo yagize 13 Congo hama Senegal 12 Sudan baciye bagira amanota 12 kubera banganyije na Sudan y'amajepfo hama Togo bafise amanota 4 Sudan y'amajepfo amanota 3 Mauritania amanota 2 yonyene muri itsinda rya C Afrique du Sud cyangwa South Africa na manota 13 nibo ba mbere u Rwanda amanota 8 n'abakabiri Benin n'abagatatu amanota 8 Nigeria abakane amanota 7 hama Lesotho bafite amanota 6 hama banyuma ni Zimbabwe n'amanota 4 yumvire kunyerezwa na Zimbabwe rero ubona yuko yababereye igifuro gigiti kabisa Cameroon kandi muhira kandi mu itsinda rya D Cape Verde n'abambere amanota 13 Cameroon n'abakabiri amanota 12 Libya abagatatu amanota 8 Angola n'abakana amanota 7 hama bagatano ni Maurice amanota 5 Eswatini n'abanyuma n'amanota agera kuri angahe agera kuri 2